Fabiro wewe urazi ko nyine icubahiro azoba hari ugacuza wambaye ijipo kandi uri umuhungu urumva ko kutiyubaha hakurikizaho no kwerekana igisusu umva n'amakosa ngahe urazi ko ari birori byatubiteka n'abanyacubahiro bose bari haje sintaho ingene umuntu yumvira akava muhira mu nzu yiwe ameze gutyo sindavyumva birananziga natangiye kubibona umengo bifese abishizeko avuga ati mu byabereye ku mutwenzi haro nabaje kwerekana Ikareso dushimire cyane mukombozi yashoboye gushikana iki cyumviro imbere ya nyene icubahiro hama dushimire na nyene icubahiro yumvise icyo ciyumvira kanagishira mu ngiro rero tukaba twizeye yuko mu yindi myaka niba bizobandanya natwe tuzogera igihe twagira ikibanza kuko abakinyi ba filime barafite ikibanza kinini mu gihugu abantu baranabakunda mbere cyane mu bisanzwe kera kugira umuntu aronke scanner nk'iyi byasaba ko aje hanze y'igihugu ego mu Buhindi cyangwa muri Kenya ariko ubu ngahira hari muri Tereziya ego turayifise ntimugasubire kwigora muja mu makungu ukuja mu makungu niko ukoresha uburyo bwinshi ugasanga ugiye mu makungu kandi ivyuma ubisize ngaha kandi bigezweho kandi bikora neza. Hôpital Tereziya iri i Bujumbura muri quartier Gihosha haruguru ahantu bakunda kwita kwa Tabu Abudara wari wese uzobwira aho hantu azohagushikana kandi Tereziya irazwe. Urabona ko aha niho umuntu aba ari mu gihe bariko baramufasha kumuvura n'ibikoresho bakoresha muri Tereziya dufite ivyuma vyinshi kandi bigezweho. Ngira tubandanye tuje kubereka scanner nziza cyane kandi ya mbere nini ngaha mu gihugu cacu. Yes bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Nkuko twamatwaye basezeraniye twifuza kwerekana ibikorwa by'igihugu ukuntu biriko biragenda. Afapase murabona ivyo twari turimo muri Mutwenzi Festival. Ubu naho twagendeye umusaza. Gituma mvuga umusaza ni kubera yanditse amateka. Jewe nagumye mbona werekana bino bitaro. Ibitaro bita Polyclinique Tereziya. Muri kano kanya tugomba tubitemberemo. Mbega nakahe kabijya aberi yabonye muri bino bitaro byotuma stati yiwe buri munsi itabura kifoto imama wicaye muri aka kantu imama ugizi kamaguru washize mu rubase nakahe kabijya wabonye muri bino bitaro. Ibitaro Tereziya rero ni ibitaro bikomeye cyane byiza gose ndasubiyemo byiza gose ama ikintu cambere cyakabijya nuko bashizemo ingufu bakazana ivyuma bigezweho bimwe novuga ko biri hake ivyuma nk'abantu benshi bahora baje kurondera mu Buhinde mu Buraya byinshi ngaha muri Tereziya aha tugomba tubisange turabibona uravyibonera n'amaso yawe kandi ari ivyuma za kubona utangare aha womenya yuko ngaha scanner yo ngaha ya mbere mu Burundi ya mbere nini nziza abadogiteri barabizi ntawo mpaririza ngaha barabizi niyo scanner ya mbere nini no kuvuga ibitaro byose bizanga nabonye n'amambirase yahandi yashobora kuza gupimisha umuntu ngaha kubera scanner bafise nini kurusha izindi hari ukuntu bavyita abaganga no bisemba bavuga ngo 32 balles ni bari balles gutyo izindi usanga ari 28 balles rero ne wumva Ubuhindi butimukiye mu Burundi Ubuhindi na cyane yes reka rero bakunzi ba Gatech TV mudukwirikirana tugomba twinjire turabe ahantu hatandukanye kandi je sisubira kuvuga karibu sisubira kuvuga ndavuga ni wewe Erega ni uri kizigenza hano. Bayi munyamakuru rero nabonye bose bakuramutse. Tugira tubereke hano. Aha nk'abantu bakuze bamaze kubibona barazi igihakorerwa. Ariko ntidushimye kubisigura twebwe nyene kuko hariho ababinonosoye bashobora kubasigurira ukuntu bikora bakanababwira nyene ukuntu bimeze nk'abantu basanzwe babikoramo. Rero turafise umuganga hano twagira tumwegere tumubaze muganga. Ni sawa? Ego ni sawa. Yego. Neza na neza igicumba turimo ku bantu batabimenyereye twocita gute? Iki cumba ni cyo kwibarukiramo. Aho abavyeyi bibarukira. Yego. Umuvyeyi ashitse tumwakirira ngaha anya iyi ni meza kwakirira k'umuvyeyi hanyuma turafise ibipimo
duca dukoresha turase imashini bayita monitoring fetal. Ni kuvuga ko ni gupima uko umwana ari mu nda aba ariko arahema. Umwana yibarutse tuca tumushira ngaha n'itara ituma hashuha. Aho umwana ategerezwa kuja hategerezwa kuba hashushe kuko abavuye hashushe. Tutegerezwa kuguma neza ubushobozi yari afise kugira ntihagire ikibazo agira. Hakije ntuzenye ubushobozi buca buza hama sima k'umuco. Oya umuco ushaka n'umuco ushaka umuco hariho ntuzenya ariko ubushuhe buva hariya bukamanuka nta kibazo haba hashushe. Urugero umwana tuba dushaka ko aba amerewe. Mbe none ko tubona mufite ivyuma bigezweho muri televiziyo tuvuge yuko mwene ibi bintu nko ku bindi bitaro byose babihari canke imwe nakabijya kubera ko mufite ibitaro novuga ko bimeze nk'ibiteye imbere kugira abandi bantu bazozi barahaza ahandi hose babihari canke imwe nakabijya mufite. Oya ha twebwe turafise akabijya kuko ibi byose ntibaba bafise. Abandi hariho utundi tuntu bakoresha mugabo bitagezweho nk'ibi inyuma twe dukoresha ibigezweho. Tumupima hatress umunzani uguma hafi kugira bamenye ibiro avukanye. Yego bamenye ibiro avukanye. Ibi n'ibikoresho dukoresha mu mwanya tuba turi kumwe n'umuvyeyi. Roha nawe n'imiti aho tubika imiti. Birashika umwana akivuka agakenera ko aca ahabwa imiti abavutse atameze neza. Muri uwo mwanya tuba turiko turakurikirana umuvyeyi. Iyo hagihe hakenerwa umuti tumutera canke utukoresho dukoresha umwana yagiye kuvuka nkaka anibaza ko atari henshi ubusanga akaba kita clan cordon naka ushira ku mukondo harya umwana avutse bya nturinde bakoresha bya bintu vya kera byo kuzingira ku inyuzi biki. Yego aha hantu mushobora kwakira abantu babiri kuko ndabona ngiki ikindi gitanda umwe ashobora kuba ariko aribarukira ngaha n'undi ariko aribarukira ngaha. Yego okay. Hama ivy'isuku navyo nibaza ko muvyibonera nta hari ikindi kintu ngaha ariko ndatahura umengo ni isahani mucamo umugaburira akivuka cyane kubera mbona ari isahani. Ibi ni ntuzenya dukoresha iyo hagize urumva umuntu ariko aribaruka. Iki gitanda kirafise ntuzenya ibi ucubishira ngaha kuko kubera murazi ko umuntu aragira ava amaraso aragira iki gituma intuzenya incafu kugira ngo tushira ngaha umuvyeyi ariko aribaruka intuzenya amameze gutya hama umwakira bari ngaha. Iki rero gifasha ko ibicafu bija ngaha. Hama ikindi mbona utatweretse kenshi umwana akivuka umengo mbe baca bamwoza. Oya umwana akivuka ntibamwoza. Nanzi ko baca bamwoza. Oya umwana bamwoza haheze umunsi. Hariho abana bashobora kuvuka batageze badakwiye batari bwagere kuvuka bigenda gute iyo bavutse ngaha? Abana bavutse batageze turafise couveuse tubashiramo hanyuma bakamarayo ico gihe bakwiri bariko barakurikirana. Rero hageze ko bavayo tukabasubiza ba mama wabo turasi icumba cabigenewe. Reka tuje kuharabana tugende kugira ngo twereke no couveuse. Ariko rero tutarashikayo hano ndabona ko umengo niho abavyeyi baryama mu gihe baheje kwibaruka. Ndabona ibindi bintu bitamenyerewe. Iki sandugu iyi ni frigo. Ni frigo ibika ama vaccin. Hariho turagira n'ama vaccin y'abana. Kuvuga umwana yavukiye ngaha ava ngaha yarose na vaccin. Hanyuma tuhabika imiti. Iyo miti hariho n'abavyeyi baronka incanco. Rero aha niho bibikwa. Yego nta muntu n'umunzane
umunzane ni ukuvuga abavyeyi umuvyeyi naho kurindirira umwanya aribaruka n'intebe nyene nziza yo kurindirira bashobora kuba baricayeko umwumva atameze neza haca igitanda akaba araryamye bishobotse uje imbere n'ubuhatsi kare turashitse ndabona ntihasanzwe hari ivyuma vyinshi cane mbere birengeje hamwe bavukira ego bana duse ntuze zibiri zikuveze iye niyo onye zikora co kimwe ego zikora co kimwe kuvuga umwana ca tumushira indani hariho ibiharuro ngaha anya ushirako kugira ngo agumane nka bwa bushuhe yari afise mu nda none ubushuhe bwo ngaha mu buregera gute buringanire n'ubushuhe bwa naturel butangwa n'Imana uyu mwana numva yavutse naho umva ntakifise bwa bushuhe nyene bwo mu nda kandi yamaze kuja kwisi no kuvuga tuba dufise ntuze thermometre turapima turamanutsa canke tukaduza tubonye suivant ingene umwana ariko aramereka harakari kantu nagumye mbona kene nabonye heshi hajya heshi akagakuri iyi bayita manometre no kuvuga ngo umwana iyo ariko arahema nabi duca tumushiriramwo oxygene benshi bamenyereye za oxygene z'ibintu zenya ariko haba hari ibicupa binini by'ibigazi aha twebwe rero ni speciale nta bigi uzobona zestaye ku buryo bwa kijambere ndayibona igari ku ya restauration ego iyo biva hama bikashika ngaha mu kuvuga rero umwana iyo atarikahema neza niyo dukoresha cyo tumushiriramo oxygene umva yamaze kuvuka byo umva mu nda nyene ntibigikunda uko afungurira mu nda ariko mama wiwe afise amaberebere aramukamira agashira mu kabibero hama twebwe tukamuha kuvuga turamuha hanyuma uko urumva n'akayaga hari igihe bikenerwa ko agira tugurura ngaho kuko naryo yamaze kugera kwisi kugira ntiyagire agacafu na kamwe kamukorako aha no kugira na mama wiwe hageze ko amosa turafise impuzenya ategerezwa kwambara kirazira yuko impuzenya bihura ahura n'akantu gacafu cayambara ikiye hama akicara akamwosa nta winjira ukunye n'ukunya kiretse jewe nakora ikiganiro jeje nyene n'ibyo kwinjira hama n'umunzane turawugumana ngaha kuko uyu mwana yavutse abafise ibiro umva bikeyi ntaba yari bwakwiza ibiro no kuvuga yuko tumupima ku munsi yinayijeje ukimucabaki iyi mashine ni kuvuga ngo ni mashini itanga umuco rero hari igihe umwana avuka afise amaso asa na jaune rero kera basha bafata bakabwira umuvyeyi ko yo mujana ku kazuba kajya kazuba ko mu gatondo uguru kajya kakirasa rero imashini no kuvuga yuko ni nkabyikora ni byikora rero nkuko twababwiye ko tuza kubandanya tubatembereza ibitaro bya Tereziya tubereke ibikoresho bafise bitandukanye aha naho tugeze aha bahita muri bloc opératoire nimero ya mbere kubera ko basanzwe bafise ama bloc menshi iyi ni bloc opératoire nimero 1 murabona ko hari ibikoresho bitandukanye sinshobora kubisigura kuko sije muganga ariko nshatse kubibereka kugira tubereke yuko dufise ibikoresho byinshi bitandukanye urabona ko aha niho umuntu aba ari mugihe bariko baramufasha kumuvura n'ibikoresho bakoresha muri Tereziya dufise ivyuma vyinshi kandi bigezweho ngira tubandanye tuje kubereka scanner nziza cyane kandi ya mbere nini ngaha mu gihugu cacu ngiye kuyibereka dusanze y'umuganga arayisigura ababwire ivyikora n'inguvu zayo ifise go twagiye
Eko tubandanye rero ndabereka ibitaro vya Tereziya. Nababwiye ko ndabereka ivyuma vyose, ibintu dusanzwe tuhakorera vyose ngaha. Rero aha tuje ni muri scanner. Ni muri scanner nziza cane bafise kandi nini. Ya mbere, ndavuga ko ari ya mbere mu gihugu. Reka tugende tuyirabe turabe n'ingene ikora. Turi muri cabine technique ya scanner. Urabona ko umuganga ariko arakora umuntu asanzwe ari hariya muri scanner. Urabona ko ariko aramuraba mu mutwe ibintu bitandukanye ni nk'umuganga niwe abizi. Umuntu yagize ikibazo ca mu accidente yarabaye traumatisé ku mutwe. Rero dutegerezwa guca dufata scanner yo ku mutwe no kwizosi tugashikana kugira ngo tugwize amahirwe yo kugira ngo dushobore kubona aho yoba yaragize ikibazo. Rero nk'ubu nahejeje guprograma scanner gaba hariya umuntu iriko iraskana iriko irapima. Mu bisanzwe kera kugira umuntu aronke scanner nk'iyi byasaba ko aja hanze y'igihugu. Ego mu Buhindi cyangwa muri Kenya. Ariko ubu ngahira hari muri Tereziya. Ego turayifise. Ntimugasubire kwigora muja mu makungu. Ukuja mu makungu niko ukoresha uburyo bwinshi ugasanga ugiye mu makungu kandi ivyuma ubisize ngaha kandi bigezweho kandi bikora neza. Rero karibu muri Hospital Tereziya kugira ngo murabe amagara yanyu uburyo ameze. Hospital Tereziya iri i Bujumbura muri quartier Gihosha, haruguru ahantu bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Wari wese uzobwira aho hantu azohagushikana kandi Tereziya irazwe. Tugeze muri kino cumba. Wobwira bariko baradukurikirana ko ari cumba nyabaki gikora iki kijejuki nk'umuntu ariko araraba ibi atahura iki. Ego aha tugeze naho mwanya ko twari tuvuye mu cyumba gikorerwamo ivya scanner. Aha tugeze naho ni mu cyumba dufatiramwo amaradio. Radio rero ziratandukanye na scanner. Ariko nazo nyene zirafasha mu buvuzi. Twebwe rero iki cuma ni radio kandi ni radio idasanzwe niyo bita radio numerique. Nkuko habaho na radio analogique. Kera ama radio analogique byakorana kujya kwa mafoto ya kera. Twabifatira ku mafilime hama tukoza kujya nyene kwa mafoto. Ariko no munsi umugwayi tumwakiriye nimba nk'ubu nkeneye kumupima nk'ikiganza dushira ko ngaha hantu hanyuma tugafata image iyo image directement duca tuyitora hajya ku mashini nkaca nshobora kuyikora uko nipfuza jewe nyene yuko iza gusohoka imeze kandi ubwo nyene je nshyansohora inyishu umugwayi aca agenda yijanye ubwo nyene nta n'iminota ihera. Mbega muganga jewe ngira mbaza akabazo umwanya umwe no kwibaza ko arakujuju sinzi kuva kera nagumye numva bavuga ngo radio, ariko je mu bintu nzi mu bwenge bwanje inzi iradio y'umuziki. Radio y'umuziki tuzi ya radio zose bihurira he kugira ngo iki cuma citwe iradio nijya radio yo kuvuza umuziki yitwe radio? Ivyo bintu bihurira he? Iradio yo kuvura yo gupima umuntu na radio y'umuziki mu bisanzwe birafise akantu bishobora guhurira ko gatoyi kuko vyose bikoresha ico bita ama onde electromagnetique. Mugabo iyi ikiba radio active radiogene. Radiogene uvuga ko havamo amahayo X aza kudufasha gutora ya mafoto muhora mubona ku makrishe y'abagwayi tuba twapima. Mugabo ijya yindi radio ama onde electromagnetique ikoresha ama frequence ari naco gituma twumva amajwi. Iyi ituronka ama image yindi radio hora wumviriza wumva amajwi. Urakoze dutahuza ndumva birafisa bihuriye. Muri no sale tugezemwo ni muri urgence. Urgence ni gifaransa. Ariko urgence no kuvuga ni hahantu ushobora kugera ubwo nyene uremvye umerewe nabi bagaca bakwakira ubwo nyene baca baguha aho uryama hanyuma bakakwitaho nkuko mubibona hari ivyuma bitandukanye bijejwe kwitaho umuntu. Abaganga nibo bazi ingene babikoresha
ariko nivyo gufasha umuntu aje aremvye bakamwitaho vyihuta. Ubona ko buri cumba canke buri gitanda cose aho umuntu aryama haba hariho iki cuma cyo kumwitaho. Murabibona haba hariho iki cuma cyo kumwitaho. Ngira mwabonye ko badusiguriye kare ko iyi ari ntuze yikorana na Gaz. Ni gaz. Iyi ni gaze kubera ari bitaro bigezweho biteye imbere. Simaka kubona amabomboni ngo ku ruhande bomboni oya biri ni installation bakoze ku buryo bica muri aya matiyo byose biresta ibitaro byose. Hanyuma nimba uje uremvye aha nyine baca bagufasha, ukeneye gufashwa na gaze baca bagufasha ariho kiza utatani vy'amabomboni. Yes, bakunzi ba Gatech TV, twamaze gutembera muri kano kanya tugomba tumanze tuyagishe umusaza. Nkuko mubibona kontra arahejeje kuyisinya, ariko sinogena ntamubajije igituma bino bitaro canke ino clinique Terezia igumi mwizera. Reka amanza turamutse inyuma yo kudutembereza mu bitaro bitandukanye. Bwana Abel, kaze uramutse abakunzi ba Gatech TV. Ego naye ndabaramukije na kare twamye turamukanya kuva kare nkuko bivuze twatembereye ibitaro twaravye ibintu byose bibera ngaha vyuma bakoresha ukungene bakora mwabibonye. Hama rero tukaba duheje gusinya amasezerano yo gukorana mu buryo bwo kwamamaza ibitaro. Kubera iki Abera guma yizegwa na bino bitaro biva kuki? Nibaza ko kwa kundi yacu umugati Imana yuguruye nta wugara. Nibaza ko ari Imana yamaze gushirako akora avuga ati umwana wanje ndamukunda reka ndamukundishe n'abantu. Hama rero kuba Tereza nyizeye ikavuga ati tubaye andi masezerano navuga ko ari uko bashimye ibyo twakoranye ubwa mbere. Hama bakavuga ati bandanya kuko turabona yuko ubikora neza. Kuvyo rero ndashimiye ibitaro Terezia kuba byasubiye kunyizera. Mbega Abere, umuntu wese amubwiye amwamamariza ibintu uwo ari we wese ibyo ari byo byose akora arashobora kuvyamamaza? Sindavyibaza kuko nk'ubu ntiwombwira ngo ndakwamamarize ahabera nk'uburaya kambwira ati aha ku ntuze kwa Mukono ngo nyamamarize wabwire ko chambre zigihari kandi ari make kugira baze baraza guhashurana. Sinibaza ko jewe no ko kazi ariko nakazi oya sinogakora kweri kuberi oya sinobikora ko ndumva yuko umubiri ubwenge bwanje sindavyemeranya navyo ko nokwamamaza ivyo bintu ko d'abord no ndiko ndakora ibinyuranije n'icyo ry'Imana rivuga kuko nta namwe nzi mu ijambo ry'Imana hemerera umuntu kudandaza umubiri. Nizere yuko ako gakontra gatubutse nimba tabanga amafaranga angana gute? Oya sinubwo ntigatubutse karatubutse kuko urumva ko nemewe kugakorera nubwo byo bihumbi 100 ariko nkaba navyemeye. Urumva igikuru nuko navyemeye. Hama ikindi amahera yagatubutse ntayabaho kuko mwino sinasanze twaragutse ubwo guhemba miliyoni 10 wabona ari zike kubera baguhembye miliyoni 10 ukenera kenze baguhembye kenze ukenera 20 aje gusanga amahera mwino sarakundwa kubera akora byose. Niyo mpamvu amahera yose baguha wamukenera yandi. Rero jewe ndashima ko bampaye arahagije simbaho ndayavuge ntibikenewe. Nibaza ko iryo ari banga ryanje na company yampaye akazi. Bwana Abel, tumanze twinjire gatoyi muri umutwenzi festival. Warayamamarije nayo ariko kuri stati yawe wewe nyene hari ibyo wamamaje byabaye ku muririnzi Fabulous. Wewe ijya nyifato nk'umuvyeyi afise abana yasohoye abantu muri entertainment wabifashe gute muri rusange? Je navyakiriye nabi kandi si jewe nyene n'abandi baravyakiriye nabi. Novuga ko natangiye kubibona umengo bifese abishizeko avuga ati mu byabereye ku mutwenzi haro nabaje kwerekana Ikareso
mu nyuma no musi ndasura ndabibona mbona wenda bikubwira avuga ati Fabiro vaje avuga n'izina ndavuga ati nega basha abastari baba bazi kweri kwiha agaciro ariko ugaca ufata wewe urazi ko nyine icubahiro azoba hari ugacuza wambaye ijipo kandi uri umuhungu urumva ko tuyubaha urumva icambere yambaye ijipo uri umuhungu hakurikizaho no kwerekana igisusu umva n'amakosa ngahe kandi ko ari birori byatwiteka n'abanyacubahiro bose bari haje sintahure ingene umuntu yumvira akava muhira mu nzu yiwe ameze gutyo sindavyumva birananziga ariko rero naje gusanga abastari benshi barakunda kuvuma bagaca mu nzira nyinshi nimba iyo bakoze ibintu bakabona ntibikunzwe baca bagerageza guca mu nzira nyinshi zo kuvugwa rero kugira umuntu w'umugabo yambare kujya aba ari kugira ngo arabe ko yovugwa ubusanga amazi amezi n'amezi atabumuntu akimuvuga baramwibagiye n'iryo zina ryiwe rya Fabelov baca bagatireka ngire agatwiko nambara ijipo mvugwe ariko je nka je byose ndavyemera kuko uko uvugwa kose ugu muri wa wundi ico buri cyo cyose ariko arabaye trend iyo trend yo kwerekana gazuzo nayo nshaka nandi nayindinde kabisa mu byukuri urya muntu nawe yarakoze ikosa kugira ibintu nkabijya kandi yarateje urubwa abastari kuko abandi abastari nka bose nabonye bari bambaye bikwije. Yes, Bona Bell. Kubera iki abakinyi ba filme tutababonye kuri stage bariko barapresenta wewe wabifashe gute? Uko nabifashe nuko twamaze kumenyera ko mu Burundi abakinyi ba filme ikibanza atari ntaco turaronka tuvuga ukuri abakinyi ba filme mu Burundi nta kibanza dufise ariko nitukibuze mu rwego rw'abanyagihugu rw'abantu tukibuze mu rwego rwo kwibukwa nyene nk'abandi mu gihugu ku bintu byabaye kuko ibintu nkabijya iyo bafuma banategura bakavuga ati muzoze tuzobaha ijambo basi muramukanya basi tukanaramukanya bavuga ati abakinyi ba sinema bazoba bahari nka 10 bazuka mu matushi kaje imbere tuvuga ati twahageze muri ibyo byose ntibiyumvire yuko boduha n'ijambo nk'umuntu yabiteguye mukombozi uramwagiriza ikosa nta kosa ndamwagiriza kuko nubundi n'umunyamuziki s'umukinyi wa filme rero kuba ariwe yabisavye nyiri cubahiro mu mutwe ntiyacashiramo filme uko nakina filme je mbere ndanamushimira kuba yariyumviriye gukora ikintu nkakijya kandi akagikora burya mbere mparuye ubunenge kuri mukombozi ni nka hari zero yarakoze cyane urazi utegura ibintu nkabyo nyene bigoye ubwo yaragerageje biratoka biragenda neza bamwe ariko narabonye abakinyi b'amafilme naho bamidogesa kirenga baraduhaye invitation bazidukora ku munota wanyu uburyo rana nabo nazirungikiye baca banyandikira ati ako kagaye ntako turakiyamirije ni gute wo invitation no munsi ejo nzoza muri muza mu biri cyo kirori eske baza ko abakinyi ba filme tudafite cyo dukora bibaza ko tabisi benshi barasikuza kubera iyo invitation yasohotse itevye ariko zari zasohotse z'abantu bagira nka 17 ou 20 abantu benshi uziyo muri cinema invitation zabo zarasohotse mugabo zasohotse habura umunsi umwe ngo bibe rero benshi byarabagoye hari n'abandi naciye sanga bari gukina ruguru Gitega urabyumva abandi sanga bari mu bindi kuko abakinyi ba sinema burya barakora cyane. Reka ndagushimire nizere yuko igihe kimwe abakinyi ba filme nabo bazoba barimo na cyane cyane iki gisabo cyawe ko cyumvise. Ikintu cyambere no gushima ku byabaye kuko nibaza ko n'abasani batari bavyiteze rero dushimire cyane mukombozi yashoboye gushikana iki cyumviro imbere ya nyene icubahiro hama dushimire na nyene icubahiro yumvise icyo cyumvira kanagishira mu ngiro rero tukaba twizeye yuko mu yindi myaka niba bizobandanya natwe tuzogera igihe twagira ikibanza kuko abakinyi ba filme barafite ikibanza kinini mu gihugu abantu baranabakunda mbere cyane sindi gituma batavyumvira ko barabakunda kandi mu bintu nkabijya kuba batubwiye bakaduha ati musi minota yanyu 10 twomenye nyene tuyikoresha kandi tukabaryohera muri iyo minota 10 bakabona ko twahageze rero ndizera yuko mu yindi myaka bizogenda neza. Reka nawe ndagushimire Bona Bell. Yakoze.